Donc, il serait possible qu'il y ait des gens ici qui ne parlent pas Kirundi, qui ne comprennent pas Kirundi. Si vous êtes ici, nous vous demandons de vous manifester en levant la main. Il y a une traduction simultanée, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas Kirundi? Il n'y a personne. Voilà. Tugiye kubandanya muri rumwe rw'ikirundi. Sinzi ko rushobora kuba muri Swahili, Cyongereza. Amen. Voilà. Rero nagira umwungere tudatevye twakira umwungere amasaha y'araturega twakire Pastor Eric kaze kugira ngo tugire ibyo. Le mot d'accueil sera en français et puis on va continuer à Kirundi. Chers serviteurs de Dieu, distingués invités, mesdames et messieurs, au nom du groupe d'organisation de la conférence EHAD Conference, permettez-moi de vous accueillir et vous saluer dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Distingués invités, mesdames et messieurs, dans la prière de Jésus que nous avons dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 21, il a terminé sa prière en disant afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. kugira ngo bose bagume nk'uko wowe data uri muri jewe naje nka muri wewe ngo nabo abari baba muri twebwe bisize muri wewe wanyumye. Amen. Notre Seigneur et Sauveur a prié pour l'unité. Umwami wacu Yesu Kristo yarasenze kugira ngo habe ubumwe. En tant que corps de Christ, umubiri wa Kristo, nous devons manifester l'unité, vivre dans l'action, vivre l'unité dans l'action, avec la complémentarité des dons dans la coopération de l'Église. turakwiye ko dukorera mu gikorwa kimwe dufite intumbero yo kuzuzanya amabango y'Imana. Distingués invités, mesdames et messieurs, en date du 27 février du mois de l'année 2023, jusqu'au 5 mars, du 27 février au 5 mars 2023, l'Église Chandelle de Bujumbura a abrité la première édition de la conférence sur l'unité du corps de Christ dans la diversité de dons de l'Église. À ce moment, ces églises évangéliques se sont mises ensemble pour organiser cette conférence. Ces églises étaient Chandelle de Bujumbura, l'église Minerval de Kibobe, l'église méthodiste libre, City of the Living God, CLJ, l'église Campos et l'église Glory Outreach Assembly, Boa. Yari ishengero Minerval ryo mu Kigobe, yari Eglise Methodiste libre,
yari the City of the Living God CNG, yari Carpos, yari Goa Glory Outreach Assembly n'amakinga atandatu. Ehad est un mot hébreu signifiant unité plurielle. Ehad n'ijambo ry'igiheburayo risigura ngo ubumwe mu bwinshi. Ehad Conference est une vision selon laquelle les églises en tant que corps de Christ travaillent dans l'unité et coopèrent dans la diversité de dons. Ehad rero ni iyerekwa rifise intumbero yo gukoranya amashengero kugira ari umubiri wa Kristo kugira ngo agaragaze ingabire afise umwe wese mu ruhande rwiwe. Bo muri l'église vivante bashaka kumwakira abakurikira abaramutse gufasha kwiwe. Imana irabazagiye cyane. Nagomba kandi nakire Bishop Felicien wa w'ishengero Glory Outreach Assembly hamwe n'abo bakoranye. Kiretse ubicaye hano imbere nza kubereka mu nyuma, hakaba hari abandi bakozi b'Imana bari hano bari mw'ibanga umubiri wa Kristo. Nashaka ndabasabe bahaguruke tubakire. Turi mu mubiri wa Kristo, hano hashobora kuba hariho abandi bakozi b'Imana bari hano. Okay. Nashaka rero ndabasabe abari ngaha bose twiyakire twese, abari ngaha bose twese twaje muri twikorane, ndabasabe kuba amashyi. Nashaka rero mufashe twakire Pasteur Makaka wa Église Carpos, niwe niwe aza niwe arongoye ibikorwa byo kuno mugoroba kuri iyi teme ya mbere la passation de témoin entre générations. Nagomba ndabasabe rero mufashe tumwakire tukomera amashyi. Imana ibahezagire. Ndabifurije ko igikorwa kiza kuba igikorwa cy'umuhezagiro. Nagomba ndabasabe haguruke dusenge kugira ngo duce duhereza mikoro Pasteur Makaka acatangura igikorwa cy'uno munsi. Uhoraho Mana wo mw'ijuru, mu izina rya Yesu Kristo muhabwe icyubahiro. Ndagushimiye kuri uyu munsi wari uwuzi, wari uzi ko uzobaho kandi watanze icyiyumviro. Nta mwana w'umuntu aza kwishyira hejuru, ariko niwe watanze icyiyumviro kugira ngo ukomeze umubiri wawe. Turabaha ikaze kandi muri deuxième édition ya Ehad Conference. Nk'uko babibabwiye, nitwa Jean-Claude Makaka. Yansibye umengo dusubiye mu ishuri, mwibuka mu ishuri baraprograma abana nyene wanyuma bamurindiriza bose bamuzi. Haleluya. Ayizi basubiye muri programmation. Haleluya. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ati waja heza uno munsi, waja ahantu heza uno munsi. Murabizi yuko ibisikanya by'uburongozi bitoroshe. Yaba ibisikanya hagati y'urunganwe n'urundi cyangwa yaba ibisikanya bisanzwe wari n'umurongozi ukura mu burongozi, urazi ko bikunda kugorana. Reka no munsi rero ku mugoroba ikirundi cyane kirakaze. Haleluya. Mumwe amajambo n'umunsi rero twateguriye twita panel cyangwa kwicara
ukicara gasozi ukicara leta y'ubutegetsi ariko iyo nama umunsi wa pasitori abapote abaprofete n'ababishopu turicara ku nama dusasangure neza haleluya tugende twige neza iyo bisikanya kubera iki bikenewe cyane kubera iki bigora mbega urunganwe ruko ruraza gusa cyangwa ruri hano ruko rutangira byose haleluya hanyuma saba gusa baza kuvuga amamikoro agume hafi y'abantu hakaba umwe yumva ari ikintu cyongera kinshitse muri kandi ndasisho mvuga yo kongera cyangwa ufite ikibazo urindire umwanya w'ibibazo baza kuwutanga hanyuma ufite ikibazo agitanga urumva yuko porogaramu ya 45 minutes baduhaye isaha n'inusu bamaze kutwiba 30 minutes natwe tuza kubiba 30 minutes haleluya muryamene abakora bamatelefona bose ejo nzocererwa ku kazi reka rero ntangure kwakira umutumire cyangwa umurongozi wa mbere mpamagare Bishop Felicien Ndayizeye aze hano umuntu yize amashuri menshi azi ubwenge akomeye nifuza yuko bicara ngaha hagati hanyuma reka mwongera amashyi mpamagare uwundi mutama wa kera tuzi twese mugabo ataragira imvi haleluya ariwe twese twita Apotre Apollinaire Habonimana wa Someza Worship Center nanjye aragira ngo amen hariho urungano rushasha ruriko ratugora rwose ruko ruvuga amajambo menshi rwose haleluya amamura urwo rungano rutugora ruvuga amajambo menshi batoye umwe yigenzanye haleluya reka mpamagare Apotre Kevin Sibomana wa CNG City of Living God amen atabaye Yesu nakosa hivi hanyuma bagushize ngaho umufuka wa kushinga wa kukwera shirangire tuvugana reka rero mpagare n'umurongozi wa rusengero ariwe ariko arakora ibikorwa kandi bena Pastor Zabron bariko baradufasha cyane kudushira hamwe baza abaze tawe kujambo mudyamene wayo baroje kushaka hamwe twese gati aha yabamegosha soma telefone na WhatsApp na he haleluya kama ndo amashita akuzi Pastor Eric ashike hano rero umwe wese mikro hanyuma bari basabye yuko ngenda wa MC kuko nta bibazo bampaye rero batampaye ibibazo tugatugenda bita interrogation surprise maze iyo utiza rero wakubona umwigisha kujyanye umwigisha kurara bakagenda ko wandika bakabona mugabo no munsi ufise abantu babisasana reka rero umwe wese ndamuhe umwanya de 3 minutes iyo tuvuze kubisikanya y'urunganwe ibisikanya y'uburongozi hagati y'urunganwe n'urundi mwumviki ubwo nyine byumvise umutima wanyu mwumviki ashaka umwe wese afate mikro ndabona ko bati ngabo reka tule tour de table naho de mitang tour umwe wese avuga ati jeyo numvise icyo kibazo
iyo wumvise iyo teme cyabona iki ubunini urashobora kubona icyo ari cyo cyose ubwawo wowe ubona iki. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Jewe bavuze guhanahana uburongozi, ikintu cya mbere kiza ni Timoteyo wa kabiri igice cya kabiri ku murongo wa kabiri. Ndazi ko abantu bakunda kwibagirwa ni Timoteyo wo kwibarabara rya kabiri abeni idirisha rya kabiri hanyuma ugasohokera ku muryango w'inyuma wa kabiri. Reka sinzi ko hari uwo dusomera, hari umuntu wo dusomera anyaruza. Timoteyo wa kabiri igice cya kabiri ku murongo wa kabiri. Naho parafraza ntacyo bashobora kumenya nabi. Avuga ibyo wanyumvanye mu maso y'ibyabona byinshi uzobishikirize abantu bo kwizigirwa bashobora kubishikiriza abandi. Ubundi Haleluya. Iyo numvise ijambo ihanahana y'uburongozi nca nibuka binjana ako kanya mwene Imana y'iyi ni Imana ya Aburahamu ya Isaka na Yakobo, ni Imana y'ubuntu. Ndaramukije. Ndabaramukije mwese mu Imana. Wanahana ubuyobozi icyo numva nanjye numva kujabukana ibyiza byo mu rungano rumwe kugira ngo bishobore gushikira abandi. Naho umuntu ntaba iterambere umuntu ariho ibihe byose, umuntu afise akanyimbi igihe ajabukana ibyo yahawe mu gihe cy'iwe byafashije urungano ariko akabijana urundi kugira ngo nabo bazanye gufashwa. Nanjye mu byari byanditswe cyo mbona Imana ije abwira Mose yuko ahamagara Yosuwa kugira ngo abari bashyize igikorwa cyo gushikana Abisirayeli mu gihugu Imana yabasezeraniye. Imana ibahezere. amen. Murakoze. Jewe ibyo guhanahana ubuyobozi hagati y'urunganwe nabisanze cyane cyane mu gitabo cyo guharura cyo cya 27 guharura igice cya 27 guhera ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 23 byerekana yuko guhanahana uburongozi si evenema, ni processus. Handitse ngo Mose abarira Uhoraho ati, Uhoraho Mana uhimwemu abakiriho bose nutoranye umuntu wo kuganza ishengero. Yumvikana ko atari umuntu atora umusubirira, ariko yakira uw'Imana imuhaye. Ubandanije handitse ngo ukubaca imbere mu majana n'amaza abaturutsa akabacura kugira ngo ishengero ry'Uhoraho ntirimere nk'intama zitagira umwe. Uhoraho yishura Mose ati, jana Yosuwa mwene Nuni umuntu
ari mu mwemu umurambike ku biganza, ari mu mwemu bisigura ni umuntu abishoboye. Umubiri wa Kristo urashobozwa n'Imana wuzuye mwemu. Umuhagarike imbere ya Eleyazari umuherezi n'imbere y'ishengero ryose, umushikirize igikorwa imbere yabo. Bisigura ngo uwo muntu uramushyira imbere y'abantu, ugatangura kumutuma ibintu, abantu bakabona kumwizigira, kandi umugabanirize ku bubasha bwawe, kugira ngo ishengero ryose ry'Abisirayeli rihore rimwumvira. Irigation de pouvoir, formation, utangura kumumenyereza, ukamwizigira, agakora mwene we ari gukora, kandi azohore ahagarara imbere Eleyazari umuherezi, amutume kuza imbere yaje kumubaza apfirishije urumu ijambo rya Eleyazari rizoba ari ryo ribaturutsa ribacure Yosuwa n'Abisirayeli bose mbere n'ishengero ryose. Nuko Mose abigenza nk'uko Uhoraho yamubariye. Nuko bari kubikora neza. Amen. Turahindura sound check, urereka dutangure neza, twinjire ibibazo bimwe bimwe. Nk'urusengero, aha wese arashobora kwishura, nk'urusengero rwotegura gute urundi rubuganwe kugira ibiki urusengero rukwiye gukora. Hari numva ngo amashuri ya Bibiliya, aho numva amayikode minisiteri, aho numva za mentorship cyangwa discipleship, hariho n'ibindi byinshi bikora. Mbere ibiki urusengero ubundi n'ubutuzi rukora cyangwa umuhembe muba muko murakora kugira mutegure urwo rungano ruko ruraza cyangwa ruri ngaha, kugira ntihagera yuko nabo baja mu buyobozi cyangwa baronka amabanga babikore neza. Umwe wese arashobora kwishura. Yesu ashimwe. Iki kibazo ni ikibazo cyiza cyane. Bari gushima Imana ko Imana yatanze icyumviro nk'iki kugira ngo dushobore kuvuga mu bintu birangije ishengero, cyane cyane muri iki gihe. Iyo tubagira iki kibazo nk'iki, mbega ishengero iriko rikora iki mu byo gutegura abandi? Pasiteri yari yabivuze yuko ku isi turimo nta muntu ari eternel. Aha ku isi Imana iguha igihe cyo kubaho no gukora mu gihe cyawe, igihe Imana yaguhaye. Rero muri icyo gihe Imana yitega ko wewe nk'umuntu yatoranyije gutoranya abandi. Rero njye ndiko mvuga ibi bintu, nagomba sabe hari abapasiteri twazananye babiri, Pasiteri Emmanuel, Pasiteri Said bahaguruke. N'abapasitori bari muri eglise twabanye ibihe birebire, mugabo mu kubana nabo ikintu cya mbere niyumviriye yuko jewe ndayize Felicien, Imana yahamagaye sindi eternel. Hazoba igihe ntazoba mpari canke ndi mu bindi bikorwa bitandukanye. Igikorwa cy'Imana ntibivakara jamais. Hategerezwa kubaho abantu bategerezwa gukora mu gihe jewe nahamagaye ubwa mbere iriho. Aba rero bahagurutse n'abandi bategerezwa kuza ari batandatu, ba
muga aba twishengero y'imbiye yuko twofata imyaka 3 yo gutegura kandi tubategura tuzi yuko aribo bazofata uburongozi tukiriyo apana bya bintu tugeze kuri wakare sijari kuvuga ngumva sinduka mumaze kubona ahantu umwungere yarende yakwaye hama hagitanga numamagarana sibyo kwamagarana ni ugutegura consciously babizi yuko bagiye kurongora ishengero jewe bishop nkiriyo ndaba mbona ibikorwa bigenda nkashima cyane nkagaya nkiriho ngibona ninde muri twebwe none nta babyeyi bagira aha nta babyeyi bari kumenga muri kumpana aha ari umuntu yonezerwa kubyara ntanezerwa kuko nimwe arashobora abana ishengero mu muryango kujya nyene bigenda mu muryango wifuza kubona bawe abo wabyaye bagakura mbere ukabasohora ukanezerwa niko n'ishengero Imana yiteze kubona ibintu bigenda nicyo gituma kugira ngo uze uraza mu mwanya nanega bisho reka twari duha amashi abantu ariko yigije ko ntiyabwiye ngo hagarare bagumye bahagaze ntibasi haleluya aho nyine ugihagaze aho nyine ukiranga none umenya gute muri abo nyine urashaka gutegura pasiteri ikavuze ati Imana nitora mugabo umenya gute ko ujya hamwe n'uriya nabagira n'inyigisho imyaka 3 abandi bazorindira imyaka 3 ubigenza gute hari ishuri washizeho cyangwa hari ubwiyandikisha cyangwa abandi bavuga ati rero mu muhamagaro nawe utarawumva wicarika wari wese akasha kwishyura ko atazi ko bose babisha hariho intambuko zitatu. Intambuko ya mbere umuntu arabo twita convert no kuvuga wizeye. Umuntu amaze gukizwa agatsika wizeye ntaguma muri ubwo bwenge ucuja ku ntambuko igira kabiri. Uyo muntu convert cyangwa yahindutse acaga mu ntambuko igira kabiri yitwa umwigishwa, disciple. After being a disciple, you go to the third level. Oh, sorry. No. Uvuye kuba disciple, umwigishwa, ucuja kuba umurongozi. Waheza kumurongoza wakana ni level zine. Waheza kumurongozi batuchika umurongozi w'abarongozi. Kati. Tumaze kuronka umuntu agiye turabana kuko kugira ngo umuntu abe kuba donc convert agacika mu disciple no kuvuga disciple arangwa n'ibintu bitandukanye. Kumvira, ukunda Imana no gukora. Rero ntibisaba ngo Imana ibyo mu ijuru ikwereke igihugu mu gihugu. Oya, no mu gisirikare komeza. None se kumvira gusa. Umuntu akuti Petero kugira gute
kumvira. hariho ikibazo gikunda kuza kenshi ugasanga uko urunganyo ruriko ruragenda hari uko nyine bakora icyo bita amafaranga, hari uko nyine bakora icyo kibazo kikazakurira. Ndashobora kwita amafaranga nta kibazo tugenda gukorera wa apota polinari akenda kimubaza polinari akagera ahantu wowe ukumva kugera gukorwa gusa mugabo wowe ari urunganyo rushaje, bimwe abikura kuri WhatsApp, ibindi akabikura kuri Facebook, ibindi akabikura kuri Instagram. Kandi urabye nawe kwase n'abafana deja buyumvamo utagira wewe. Hanyuma mugabo ukaba wize mw'iseminari ya Bibiliya ukuntu ibintu zo gukorwa agashaka guhindura. Hanyuma mu nyuma wowe ashaka kumenya ku murongo akavuga ati je ntakunda, hama mu nyuma akagenda akanakubisa canke akakugumuka n'abagumuzi wanashaka yagenda hariya agatangura afise titire ku ruta wowe ni pasiteri ubwagera hariya handi ugasanga wewe yize bishop. Muri ico gihe ikosa uwo mujene canke urungano rutumva ibintu vyawe canke twe tutumva ibyawe ariko baraza urashobore kubikorera hamwe ikibazo cy'iteko kandi ni kumwe umuntu yogabanya umugumuko w'abantu baza barasohoka. Murakoze kuri icyo kibazo. Ni ikibazo cyagutse cyane, ariko Bibiliya ijambo ry'Imana twahawe rifite ibintu byose bikwiye bari mu myanya y'uburongozi no bakwiye gutegurwa mu burongozi. Icya mbere nibaza cyo turinda amasanganya ku mpande zose ni umurongozi. Icyitegererezo canje c'umurongozi ninde, kuko kuri iyi si hari abarongozi benshi. Icyitegererezo canje c'umurongozi gikwiye kuba Kristo. Kristo niwe akwiye kuba umurongozi wa mbere nigiramo. Ashobora kuba muri Bujumbura hari abarongozi nadimira nemera ariko bakora ibintu byiza, ariko nkwiye kumenya ko ari ubaruta. Uwo rero ntamwikonfiyeko ngo abe ari we ndabira hafi, abe ari we nemera ko anyandukiza umutima wiwe w'uburongozi. Ndashobora gukora amakosa menshi, ndashobora gusanga uburongozi bwanjye nubwo Imana itandindiriye ko perfection, ariko ndashobora gusanga uburongozi bwanjye burimo amahinyu menshi, intege nke nyinshi. Ubwo ni urufatiro rwa mbere, kubera ko Yesu avuga ngo munigire ndi umugwaneza ndiyoroheje. Ikindi twese iyo turabye mu butumwa bwiza, Yesu yakoze ikintu gikomeye cyane imbere y'uko abambwa, ahamagaye abigishwa biwe bagiye gusangira ibya nyuma, arabasukena agira demonstration. Petero yamutsitaje bwa mbere n'abandi bigishwa, sisi uko byari bibagoye kumva kubera ko igikorwa yakoze cyari igikorwa cy'umusuku. Afata ibase y'amazi na esume arakenyera atangura kuboza. Hanyuma Petero aravuga ati jewe ibyo ni ibintu ushobora kubibona.
Yesu reaction yiwe par rapport ya reaction ya Petero, urumva ko Yesu yagira abahe igicapo c'uburongozi, ingene igikorwa agira basigire umutima bazogira muri icyo gikorwa, umutima w'uburongozi. No kuvuga iki? Hari kwicisha bugufi k'umurongozi, hari kugira umutima wo gukorera abandi k'umurongozi, hari reka nisunga ibyo bibiri gusa. Nibaza ko jewe nk'umurongozi ari imbere y'abandi, abantu barandaba, ab'Imana yashize ku nzira yanjye ntegerezwa gukuza, babanza kundaba jewe nigana nde. Ese ndiko nigana abarongozi bandi b'abasitari bagezweho ku isi canke nigana Kristo? Baramenya uwo ndiko ndigana, kandi uwo ndiko ndigana nk'umurongozi birahumuriza abari munsi y'uburongozi bwanje, kuko baratekana, barangaba bagatekana. Ngiye kuri urwo ruhande rundi rw'abategurwa, abo ntegeza gutegura mu burongozi, nabo hari umuco wo kugirira confiance umurongozi ari imbere yabo. Ni ukuvuga iki? Iyo umbonyemo umutima wa Kristo ku bijyanye n'umurongozi, bikwinspira kudahubuka, kutazahagurika, kutavuga ko hari ibyo ndakujyanye, hari ukuntu ntariko ndabona ingabire yawe vuba nawe ndagushira imbere. Ni ukuvuga ngo jewe attitude yanjye y'uburongozi ituma ab'Imana yanteguye yashize ku nzira yanjye ngo ndabategure nabo batekana. Ariko barashobora kugira intege nke nabo yacyahiri wavuze yuko bashobora kundaba nk'umurongozi, bakavuga ati uyu muntu kumenya ni old school, uyu muntu hari abandi barongozi bakora ibintu mu bundi buryo, yarakwiye kubikora muri ubwo buryo bw'abandi, ariko kuba atari ko arigana abo bandi, twebwe biriko biraducereza, ariko aradutinya. Hakaba rero kutagira confiance bivanye n'uko abo bantu bari munsi y'uburongozi bwanjye bafise ayandi masoko bavomaho ibyitegererezo, bari plus kurondera ubusitani, ngo barafise ingabire, barafise amavuta, kandi barakunda ishengero, ariko ntibariko barigana uwigana Kristo ari imbere yabo, bafise abandi bigana. Aho rero harashobora kuba gukocora, harashobora kuba imigumuko, harashobora kuba kutihangana, kubera ko silonga umurongozi wawe ubona ko yigana Kristo, aho bukera nawe urashishirwa, kuko afise umutima nabwo ariko aragusuzuma, ariko araraba ufise patience Kristo akuronderako, kandi patience umwigako. Niyayikubonamo nta kabuza bitebuke urashikira hatarinze kuba imishamirano. Sinzi ko nishuye neza cyane rwose, reka dukoma amashyi cyane. Kevin, my brother, I'm going to speak English now. Hallelujah. Yes. Hari ikintu mumaze kubona, mwaje muri 10e anniversaire, 12e, 11e, warahizaga abapasiteri turaruha, urahizagira abadiyakoni, yari ubwa mbere mbonye urusengero rushobora guhezagira abapasiteri benshi, kandi nkabona uri umujene. None ko nawe Bujumbura twese tuzinanye, haleluya. Twese utinya gushira abapasiteri baza ku ruhande yacu, ko tubaze yuko kesho ni kesho atamupiga chini. Nibyo numvise ngo biharawe kuba ngo gusamaye gatoya ugasiga
ukavoyaja nk'amezi abiri usanga bahinduye na order na stati bahinduye hafi n'izina na adresse bahinduye byo turateye kuvuga ngo ibintu byakoze ngaha none gute wowe utagira ubwoba ni iyihe strategy ni gute ubikora gute Ndakoze cyane bamenye turavye itegeko ry'umwami na Great Commission ya Kristo yadusigiye urabona ko afise umugambi wiwe yuko umugambi wiwe bwaguka kugwiza hano gusa abakikijwe ariko abacitse abigishwa kuri ba Kristo Yesu yavuze ati mugende mwibera amahanga yose kuba abigishwa banje iyo kureba ubuzima bw'umwigishwa ni buba bufise isano buba bugaragaza igicapo c'umwigisha wiwe rero uko kwibwiza n'ukuntu umugambi kwibwiza isi zagekeranya yuko ivy'Imana yampaye jewe jyewe sinkwiriye mw'ishengero kuko tuko tureko muri conference canke kuba c'Imana gifise structure y'umubiri w'umuntu umuntu ntagizwe n'urugingo rumwe agizwe n'ingingo nyinshi kandi ugiye kuraba nta munsi n'umwe amaso aragurukana amatwi akagurukana amaboko canke amaguru nta munsi n'umutwe uravuga ati mwese ndabaruta kuko izuzi nagiyeje bivuga ngo hamwe wova ko nawe uca ubigenza gute urabona ko ari ikintu ca complementarité aho kimwe cubahiriza ikindi kutubuca rero uvuga je umuyobozi ntabwo bafise bwo kugwiza cyangwa kwigwiza mu bana hanyuma uwunzi ko by'ukuri ari umwana uwo niyo kwiyumvira kumugirira nabi yiyumviye kumugirira nabi ni Imana yongwanye mu kigo cy'iwanje rero ntabwo bafise ukwezi nka pasiteri mbona ko bikwiye kandi nzi ko by'ukuri ari ubuyobozi buvuye ku Mana kuko abo bariho kugira ngo badufashe nubwo wamumenyeshe igihamwe ariko bifite ibikorwa byinshi kandi by'ukuri bikeneye abana b'umugambi w'Imana abigishwa b'ukuri bikavuga kandi n'abakozi mu murima wa data rero kubikora si urazi abayobozi bakunze kurwara indwara yo kujigarariza canke gutinya ejo no mubaza ku buyobozi by'ukuri Imana yishimiye kandi wishimiye Imana arafite confiance Imana yabishatse Dawidi umuhungu we yaramubuza kudeta mugabo Imana yaramugarukanye kandi ugiye kuraba Dawidi yigeze akumuka canke agirika ariko Imana yarayishimiye ishobora gufisa ikibazo cabaye rero mu kushikora cyo nabuze byinshi ntabwo bafise guhemukirwa utamazwe mu kintu cyose risike waragwaye amatwakira ubucu duhamagaye gukoresha umwami agomba ivyoza Imana kuko birazwi ibyo abantu barahinduka niba ushobora kuba wamenye kose ushobora kumwizera umwanya ngabo yashaka kuzize kure kanaka agahinduka n'ibiki ngabo iyo wamwigishije ukamutoza akamenya ibyankenerwa byose umuntu ari mature abazi neza ibyo akwiye gukora n'ibyo atagize gukora Imana ibahezagire ikibazo kuri iyo bityo twamaze pasiteri n'ibyo wovuga tumaze kumva urungano rushasha kandi urabye cyane rwose benshi baravuga ngo nta babyeyi bahari nta babyeyi bariho nta gisaka aho Burundi ababyeyi ni bake ugasanga bagiye kurondera bushiri abafite bushiri mu mbabarire siwe niko ndavuga abandi bagiye kurondera kristo yo kilome abandi bakarondera reka simvuga amazina ntazo babashije kuri interineti haleluya mugabo kubona ko icyo kibazo ntigishakweye ikibazo gikomeye benshi rero bakavuga yuko ari abayegisha ngo ni abayegisha badafite Eliya ngo ni abayegisha bataronse ikoti barasohotse hama barimenya hama bashyize hanze barakubitwa nyene ndabibona navyo zoroshe barakubitwa bagomba kugira ishengero
ariko n'umengo nyakumva ishengero ryitwa ko ari nyene bwoje n'umengo mari ndongorera mu kindi kintu kandi bikunda kuba ryari cyane cyane kubera ikintu uwo muntu yabonye ngaho ati sino kibandanye Apotre Apollinaire yavuze ati kuba icyitegererezo kuba amodere hari umuntu ushobora gusanga bigoye ko yoguma kwasuma ngo ashyire mu ngiro la culture organisationnelle umuco w'iryo shingiro ariko kubera hari n'ibintu abona ati ni intege nke mbona nje ntoza kubandaniza ikibazo kiri rero twebwe turakwiye kumviriza abo muco turongoye aho bavuga bati ngaha hakwiye amélioration tukabikora parce que le leader se produit normalement ujya umuntu agira akabana n'ishengero rye abaniza mu ishengero ryayo il refuse qu'il soit ton produit il refuse que tu te reproduises c'est comment je chacun dit le leader se reproduit ujya umuntu avuga sinabana muri kandi ishengero aba yanse en fait kwaza kubandanya wewe kuri wewe uboneka mu byo akora kubera ari atasima umenga no byakiriye yuko dushobora kuba tubwiza aho turongoye kugira ngo tubahe ijambo tugira bati hindura ibintu tukabihindura aho tunabikeneye nagomba guheza kuri iki kintu hari ikibazo gikomeye mu ishengero hari guhanahana uburongozi ariko no mu mubiri wa Kristo muri rusange hari icyo kibazo iyo mbonye nka bisho atubwira ati jede narabaye mu acteur dans le réveil des années 90 n'abatama bariko baragera imbere abo bavuga bati ba Apotre Kevin ati bavuga cyane dérange tufate ibyo rero ntabyo navuze navuze abandi Apotre Kevin ari mu babishoboye icyo ushaka kuvuga hariho abantu batwitangiye imbere mu by'ukuri abantu b'abatama twubaha batona izuba mu kumwe babo harabuze kadre buhuriramo abatuboneye izuba n'abariko barambuka muri kino gihe nk'abakozi b'Imana kugira habe na dialogue kugira ngo babacire umugani banatahuye yuko uko ariko byo kwama ibihe byose bigashira hari ibishobora guhinduka kuko ni mwemu yerakura kuko mwemu yerarongoye uko bigenda nuko ndavyibaza harakenewe ico kintu cy'uko baboneka kungene abatwitangiye imbere bohura n'abarongozi bakiri bato kugira bacire umugani babaze ibibazo twakeneye kumenya iyo réveil kuko tubebisi yatanguye gute mbega yazimye gute byagenze gute kugira ngo bishe gufasha abakiri bato murakoze cyane gukoma amashyi umunyeshuri ku gikoti ntarabazi ku gikoti cyo guhabwa igikoti je nibaza ahantu bikunda kugoranira pasiteri yavuze ati hari ibintu bijyanye n'imico dusanga ari blocage imigenzo nyene twiyumvira nk'abarundi twanakizwa namwe muyera akatubamo ariko hakaba ibintu domina bijanye n'imico ibyo rero biri mu biheza bikabera intambamyi iryo hanahana ry'uburongozi notamment twebwe abarundi biratugora guhimbazanya ni ukuvuga ngo umurongozi guhimbaza ingabire
ariko arabona mu barongoye canke mu bunganizi biwe publiquement, akabikora wanashaka n'impaka, wanashaka abafite n'uburenganzira bwo kwexagera kugira ngo amare ubwoba umuntu, amare impungenge umuntu, kandi mu ishengero tugumana icyo kintu ngo yohaba yishima, ngo yohaba ngo yoba. Icyo ni ikintu gifatanye n'umuco wacu, kandi icyo kirazana dekasure, kirazana imbeho muri iryo hanahana ry'uburongozi. Okay. Hanyuma n'abarongowe nabo, abo bunganizi nabo vice versa. Biroroshe ko umuntu kumva ubyumva mu mico y'Abongereza, aho umukristo canke umwunganizi mu gikorwa canke mu ishengero aha yagize umupasitori wiwe, urumva avuga lekalite ziwe, avuga birorohera abantu intege nke kurusha kuvuga amakariso. Ico ni ikintu kimwe mu bintu bituma ihanahana ry'uburongozi ribamo inzitane canke inzitizi. Merci. Ikindi norangirizaho ni manque y'ubugenzi mu burongozi, kubaka ubugenzi. Muri bwa Yesu Mose umubwira abigishwa biwe ati, uhereye sibyo bita abashwa, ndabita abagenzi. Twebwe biratworohera kubaka ububosi, donc simplicité ikabura, tukubaka ikintu gifatanye na insécurité, kandi wanashaka kiba kinatewe kinazananye no ku rundi ruhande, kubera muri wa muco nyene w'ikirundi abantu simplicité bayibona wiyoroheje kubaka ubugenzi mu ishengero ryo mu Burundi giharurwa nk'intege. Umuntu arashobora kwakuza iyo simplicité n'ubwo bugenzi, sibyo? Me sinibaza ko hari iyindi nzira mu kubaka uwo muco w'ihanahana ry'uburongozi. Sinibaza ko hari izindi nzira zinyuranye n'izo Yesu yaduhaye two kwicira. Nagomba rero nca akarongo ndangiza kubaka uburongozi kubaka ubugenzi n'abunganizi banje birakiza byinshi kurusha gushiraho ikinogo kirekire, imanga ndende hagati yanje n'abunganizi banje n'ishengero n'izina ryo kwicingira ntawome basingizwe we. Urumva ubugenzi ubaka ukuraho amaspekulation, ukuraho izo insécurité, bukrea confiance, bugahamagara kumvira, ugahamagara iyo simplicité, ugasanga uri entouré n'abantu buzuye icyo bazokukamo ingabo z'abarongozi. Me iryo banga ryo kubakwegesha simplicité no kubaka ubugenzi, ugasanga niryo ryakoze umuti. Murakoze. Aliança nashaka ikibazo bakwihindura kikoti. Okay, twicarije ndi muto kandi uri kuranyakira wanyakiriye kunganwa rushasha. Tumuha amashyi.
nyuma gatoya n'expose ikibazo cyabaye mu ishengero ry'u Burundi kuva kera. Twaragize n'ibyo abarongozi bari imbere, mugabo ugiye kuraba harize muri abo barongozi ababa ababyeyi, kuko umubyeyi ahari Bishop yabivuze yifuza kubona the next generation iriko iratakinga uva kugira ngo ibandanye ibikorwa. Twagize nyemere nkoresha amajambo abarongozi mugabo ubuvyeyi bwabo bagize ikibazo c'umutekano muke, abandi ko muri petite ko kutabimenya ni kudategura inama z'ukurikira. Hanyuma hacaba ubupfuvyi bw'ishingarize ku buryo uyu munsi ugiye kuraba n'amashingiro make turabe twese turabizi, n'amashingiro make avutse kubera ko mu Imana imuhamagaye imuhaye umutwaro je ndashwana na Bishop Makaka, hanyuma kubera ko naje Imana imuhamagaye kagenda gatanga hagenda ntwari bamwe ko muri petite ko tumaze kubaka ubucuti bimwe Pota Pomeri yariko aravuga amashingiro menshi yaratangura muri ubwo buryo. Tugende turabe turi ngaha ibintu byinshi byabaye ngo ugiye kuraba harabuze ikintu c'ubutama n'ubuvyeyi ushobora kwiyumvira ku ngambiro zo politiki. Ikindi niba tubona uyu munsi waruka cyangwa abakiri batoya bo mu rwego wanje baja kurondera amakoti n'amainvitation ahandi, nuko Apotre Bonheur yarabivuga burya umuntu yigura ico yabivye. Hariho inyigisho duhora dutanga kujana n'abapapa mw'ishengero n'ububajije mu bapapa ni bangahe mu bana twebwe bapapa bashobora kubahamagara bakabwira ngo ifyara yawe wakoze ikintu cyiza. Sino kivuze gato muri twebwe ni tuwagira kurinera kivuze Apotre, iyo uhimbaje ingabire y'umuntu c'est comme si umengo uramwe expose uravyumva ufise ubwoba, ariko nkuko novuga tubizi Yesu abo yahamagaye yabahamagaye bwa mbere na mbere ku bana nawe kugira ngo bwa mbere na mbere abanze abahe ku mutima wiwe, abahe novuga ku ngabire yari afise hama abarundi. Iyo tubonera abajene bagenda hanze rimwe na rimwe sibuze ngo ni bose, ariko benshi muri bo barabuze umuntu abumviriza. Hajeho nivuze narobye abakozi Imana benshi ariko ntabwo biboca Imana ntushobora kubaza bagitanga imbere babwiye umwuga uhuma n'udahuma. Harimo narondeye imyaka 3 ndamubura kandi ndamubura. Ivyo rero bikasha bidevelopa imfuvyi ikora iki irimenya kurwaruka bizagiye bamaze Haleluya. Yatubandanye bishobora byahindutse, ariko urumva ikintu cyo guha agaciro urwaruka turagira ubutumwa bwiza tukanezerwa gusa n'uko twumvira tubarumika baje gukora ibyo tubabwiye kuja gukora, mugabo nabo ntitwibuke yuko Imana yaduhamagaye nayo iravugana nabo. Barafise amambisiyo, barafise amapasiyo, hari ibintu biba bicanganye muri bo mugabo akabona umuntu ashobora kubiha umurongo. Naho rero baca bagenda bakirufija kuri rezo sosiyo, akaza n'uriya akazana n'uriya, kimwe wowe bamwima kimwe atigera aronka kuri wewe akatazana kuri wa wundi kumbura abona ko kumbure akigaragaje mu gihe cy'uburyo yokwemerwa canke yobwiriki. Rero nashaka kuvuga n'icyo hariho vyonekaye mugabo abahari ubu wumve neza yuko bari kugira ngo bakosore ayo makosa, dabord kumva neza yuko urazi kuba wokwizera umuntu ntibisigura wo gucungana yuko Apotre Bonheur yariko arabivuga, mugabo iki kintu co kubaka ubucuti kenshi rero bamwe mu bakozi Imana kubera tuvuga ngo ubumwe budakunda amabaye inani amabaye ibiki, ubumwe ntushobora gukunda hatabaye ikintu c'ubucuti co kubana ico kumakaka nakwandikira atari kubera yuko ari weverima ufise mugabo utura abagenzi inshuti no mu bisanzwe ufise ikibazo kubwira neza nakawe nagwaje ukaza kundaba mu bisi yahera warashengero ryaratwawe ryaratewe n'amazi warabyanditse muri groupe ibande bakuzana imifuko y'isima naje nari nakuzaniye narimo kandi nabonye iyo message ngo dushaka rero tuganire ubumwe yararengera iki kintu kirakomeye cyane rwose, iki kintu kirakomeye cyane rwose.
tubishaka n'uwo turiko turatoza bwa mbere hagati yacu ese byari ubucuti bumeze gute iyo umwe afite ikibazo kuko turi abantu hari ikintu kinangaza Yesu c'est vrai yavuze ngo si nomination mugabo n'Imana ashaka guca muri nomination ikemera icyo yakoze kuko bajya barabuze urugendo ba Mose Imana abwiye Mose rondera abantu bakuru bafise umutima nk'uwawe abo ubona ko bashima si Imana aje kubatora nyamubwiye tuwe barabura bazi n'abagushize imbere hama kandi ugiye kuraba Aroni yari hafi yiwe ndetse no mu muryango wiwe mugabo uwo yagiye guhabwa uburongozi yabaye Yosuwa bitwereka yuko Yosuwa yari yegereye umutima wa Mose igihe Yesu yakonfya cyangwa yahigiye minisiteri Petero yari afise Yohana yitwa ko amukunda cyane kuruta abandi mugabo tugiye kuraba Yesu yakurikije Petero ati urankunda kuruta abamwemajambo umurongozi akeneye abamukunda kuruta abakunda ingabire afise abakunda minisiteri yiwe nshaka kumbura betwitinga yuko ejo baza bafise uburongozi baza basize uburongozi rero twubakugamira mbere ubwo bucuti ubusabane abavyeyi batinye kubwira abana amakarite yabo n'imbere y'abantu babarere kandi batuka kuzoba abarongozi bazobasubira gutyo bizosubira kugira urwaruka rw'imfubyi canke abakozi b'Imana canke abakiri bato baruka imfubyi kandi byitwa ko bafise abavyeyi Imana bahezaniye uhanura iki wahamya abavyeyi uhanura iki rero uhanura n'urungano nabwo umuhamagaro wicara wumva umengo bariko barutoteza canke bariko barakanyishura ku bibazo wohanura iki nabwo kuko abavyeyi twumvise ko n'abateza kubeza mugabo uwo mujene canke uwo muntu we yumva ko umuhamagaro ukomeye nawe womuhanura ico rero bahanura sikindi no kugambira mbere bareka gutwarwa n'ibikumbagumba n'ibishobisho kuko iyo umuntu yihuse wabyara yihumye bakagenda bukebuke bagasenga Imana kuko Imana ico iba yaratangije mu bintu byasubiriza ubucinzira mu buryo bwo canke kwiyara Imana irazi kungene ishobora kugenza ikaguha mu nzira yawe uhura na wa muntu ukeneye azokomeza n'umwe atareka araguha umwanya witonze ugasenga ukabisaba Imana ashaka kurosha umutima canke kumbure ikamurongo kumwe ukuntu ngabo ugasanga ibintu byagenze neza kandi uhanura abakiri bato ntibihute kuko benshi ababyeyi barayimaranye amasukisi yose arayatwaye cyane nazo sigaho kudonka abanyemera ukamenya ubunyene niye kompetisiyo mugabo iyo babigezemo nawe usanga ariko abamatega n'amakasite y'ubwoba kubera ko bihuse bagize ico kintu cyo kutihangana bihangane basenge Imana mu gihe gikwiriye Imana izoca inzira ikora idasanzwe igahuza n'ababwiza guhura nabo batangure neza mu buryo bwiza nagira gukoresha gukorera merci nagira nkore ku kantu by'ukuri umurongozi wese anezerezwa no kurera agakuza agasohora ibyo tugezemo rero muri iyi myaka hariho risike yo gushaka kugira abana ngumiriza aho uhereje ko uti abana rwaruka rukeneye kuregwa rukeneye kuba konfirme ingabire zabo rugaherekezwa mu bikorwa ariko ngaruke ku ruhande rwa twebwe abarezi hari ibintu usanga bigezweho muri iyi minsi bijyanye n'uburongozi imvugo zo kugira abana kwiyatonda ko abantu bose ndababera umuvyeyi ikintu kirakomeye kandi ndakivuze nk'umwe mu bari muri pozisiyo y'umuvyeyi ariko rodanje hari muri iyi minsi
ni abantu bashaka kwitwa ababyeyi atakiguzi bigeze batanazi ikiguzi cy'ububyeyi icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo ikaba prestige gusa, so and so ni umwana wanjye, ni abana banjye, okay? Bikaba ibyo, ikaba slogan. Aho nashatse kuza rero ni disipora iragoye. Disipora iragoye kuko ifatanye n'ikuzi. Ni ukuvuga ngo aba bantu jewe nshaka kubona guhereza umurongozi marana umwanya nabo ungana gute, ndabihanganira bingana gute, kuko hari igihe tubaca twexija perfection, kuba bakuza ku kanya ni ukugukura twebwe tutabigizemo uruhare. C'est vrai mwe muyaremye, ariko mu gihe yashize muri position y'uburongozi ntegerezwa gukora devoir yanje neza. Ni ukuvuga iki? Uwari kubaza Yesu muri rujya rugendo rwose imbere yo gupfa no kuzuka kwiwe, uwari kumubaza ati Yesu, aba bantu wita abigishwa bawe kweli warabiyumviriyeho? Urabona igafe y'uyu n'uyu n'uyu n'uyu, urabona ingene batanatahura ibyo urimo n'ibyo uri kurakora, urabona ububegito bwabo. Ni ukuvuga ngo umuntu yari kuhezona Yesu akamubwira ati je nibaza ko timu yawe wayirenze, watoye abatari. Shaka ko twumvike ikiguzi cyo kurema igishwa kiragoye, kiratugoye twebwe abarongozi, ariko kandi dushaka kwimbura ibyo tutabibye. Soze umwanya umurongozi afata wo kwisuka, wo kwiha, kwitangira, kurera, kwihangana, guherekeza abo bantu, burya niwo determina kalite y'abigishwa uri buronke ejo, nabo wizigira, nabo uha ibikorwa. So nta prestige irimo, nta gikorwa cy'amafyeri kirimo, ni igikorwa cy'ubushumba, ni igikorwa cyo guserva, ni igikorwa cyo kubira icyuya, hanyuma ukazohanagurwa, we nk'umurongozi ukazohanagurwa icyuya wabize mu kurema no mu gutegura abunganizi. Nakoze ikibazo Dr. Gante haleluya, reka dukoma amashyi. Dr. Gante ikibazo mukarani ntuvuge na Bishop Manshi. Haleluya. Egome nanjye ndashimye cyane cyane ku nyishu zagiye ziratanga. Ndazi yuko ntidushobora gutanga inyishu zuzuye ku muntu wese yifuza kuronka inyishu zikwiye ngaha. Mugabo dutanga igice cy'iby'Imana yaduhaye kugira ngo ubumwe umubiri wa Kristo ubandanye. Icyo ntukwibagira cyangwa ntosiga inyuma nuko muri ibi turimo nifuza yuko tumenya yuko guhanahana uburongozi ni icyiyumviro cy'Imana. Tuvyumve, tureke kuvyumva
n'icyiyumviro cy'Imana. Kubera iki? Imana yo nyene yadushyize mu burongozi, yarabitweretse. Babivuze, Mose yahaye Joshua. Ibyo ngo turabibona. Eliya aha Elisha. Ibyo biraboneka. Umwami Yesu atoranya intumwa ziwe. Turabona Pawulo, mbere Barnaba atoranya Pawulo, Pawulo atoranya Timoteyo n'abandi. Ni ukuvuga theologiquement parlant, ni Imana yatanze igikorwa cyo guhanahana uburongozi. Tubyumve, tureke kubyumva niko bimeze. Hanyuma ikindi tudategerezwa kwirengagiza cyane cyane kuri twebwe. Pastor Eric yavuze yego twe mu ikanguro y'I1990 twarakoze ibikomeye. Mugabo rero ntitwibagire ko Imana muri Yoweri igice cya 2 Imana ivuga yuko mu gihe cy'iherezo Imana izosuka mwemu wayo muri bose. Imisore y'ukuri izogira gute? Izogira ibyo yeretswe. Ni ukuvuga turi urunganwe rutegerezwa kugira ikintu rukoze imbere y'uko Yesu agaruka. Icyo rero tugiye kwama tucyitwararika. Nicyo gituma ari igikorwa cyacu twebwe turi mu burongozi kumenya ko abo turiko turarongora uyu munsi, ahubwo sinzi mu buzima tubayemo, hari umwe muri twebwe yavuze kubyerekeye amakosa abantu bakora. Mbega ninde muri twebwe yoba yarigeze guhaguruka batamuririmbye batamukomeye amashyi shimama dede nini? Nta n'umwe wo kugerageza guhaguruka. Hariho intambuko. Rero abarongozi ikibazo dufise ni uko umenga tumenga tubahaye barakora amakosa. Wewe nta makosa wakoze. Amakosa ni inevitable. Amakosa ategerezwa ntajya kuba mu mazu yanyu, ntajya mu ngo, ntajya n'amakosa gukora. Emwe tuvugisha emwe niko muri emwe ntajya n'amakosa gukora. Abataze amakosa yamaho, kandi ayo makosa umuntu akora ni ikimenyetso kwereka yuko afise umutima wo gukora. Rero twebwe abitwa ko turi abarongozi, icyo ntituze tugihagarare. Murumva ndamuhaye uku batabyica abyikira igwawe ishengero ryawe ishengero si kwa mbere bashaka nubwo wogira amakoti washiraho amakoti angana gute, iryo shengero ryobisiga. Rero nk'impanuro kugira ngo turwanye amatati, tugabanye amatati cyangwa ibibazo biriko biraba ku mashengero kubera kudahanahana uburongozi, icyo no garukiriza ni uko twebwe uko turonka abizera, ndasubiyemo, uko turonka abizera, reka tugire uko dushoboye kose tubahindure abigishwa. Twamara kubahindura abigishwa, binjire mu ngazi y'uburongozi, kuko icyo twita
spiritual insecurity nicyo kirimo kibica abantu. Insécurité spirituelle ako mugafata urumva ngo ndamushize ngaha acameruko iba reka meruko nubone wewe washiwe ngiki washiwe kugorora. Insécurité rero nitwice cyane cyane twebwe abitwa yuko bakuriye abandi. Je nosaba umurongozi muri iki gitwarare turimo, kuko ibintu byizanye ni Imana yashatse ko tuganira ibintu imbona ngubone benshi batumve. Abigishwa ubahe abigisha babo, kuko ni question y'umwanya. Umudisiple arakura, yamara gukura ntiyiha uburongozi. Disciple ahabwa uburongozi n'ubukuriye, hanyuma agacika umurongozi. Urwo rutonde rukabandanya, agacika umurongozi w'abandi barongozi. Aho numva arubwiza Yesu wageze si icyumviro cyane cyavuye Kabikoma amashi cyane. Nanavuze ko mbaza akabazo Dr. Emmanuel ni umuntu nkunda cyane nabizi, umuntu nkunda cyane, ni umuntu yagize impamyabushobozi yita doktora amashuri akomeye mu Bwongereza cyangwa mu Bufaransa. Iyo rero avuze yenda akunda kumviriza. Haleluya. Yenda mubaza akabazo kandi kaza kukorohera, akabazo katoroshye. Mu babiri ba kabiri igice cya kabiri ujya mbere umurongo w'icyenda, bamaze kujabuka uwo ni Eliya na Elisha. Bamaze kujabuka Eliya abarira Elisa ati nsaba icyo ugomba ko nagukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramwishyura ati ntabara umpe imigabane ibiri y'impengu yawe uw'imbeko. Aramwishyura ati usabye ikigoye, mugabo niwambona ngitandukanywa nawe biza kukubera bityo, naho nutambona ntibiza kuba bityo. Akabazo nawe mayidokita, izo mpembu zibiri n'izihe? Gutanga impembu uruvuga iki? Kuko kenshi ibyo twama twumva ngo shaka double portion. Abongereza bize portion, sinzi ko ari portion ihari mugabo bavuze double portion, ni double portion. Abafaransa tuza kuvuga double onction. Mu Cyongereza is double spoon. Aha mu Kirundi rero bavuze ati imigabane ibiri y'impengu yawe ati mbego. Rero gutanga impembu hariya aha ibisha gutanga impembu y'ibintu nk'aho mwabisasanzwe gutanga impembu ushatse kuvuga iki? Agenda bari mikoro amurayizi. Yesu ashimwe. Yavuze ko atanga interrogation surprise, kandi aho nasomye wahasome kandi iby'ubutoteri bibanza ibitego nabo abe icyago kimwe shimira Imana ku byo ndimo ndumva. Yavuze ko twese twishimira Imana. Ikiyago cy'ubutoteri yasigura ko makanga ibibazo karabaza ariko ibibazo yasigura ko nabo baragishura teza kubyo nyene ngo dushimire Imana ko dialogue ikihaba. Sinzi ko turi kumwe. Gira kabiri ndiko ndumvise ikiganiro cyagomba kuba imbere yayo, bagomba kuba twiganye turana turi twenyine bagakwendana amakoti, n'est-ce pas? Urumva ni ikibazo cy'abayobozi
n'ingene babisanya n'ingene sivyo mugabo Imana yagombye ko biba mu maso no mu matwi yayo Imana ishimwe. Reka dukoma amashyi. Ikibazo cya Eliya n'amakoti urumva igihugu n'ibyo mwavuze bya Facebook haba byinshi umva ko hari n'abajya kuzirondera sinzi ko bagira ngo batazironde mugabo ngira aho ngeza kutaho bagatoya d'abord twibuke Eliya na Elisha Eliya mwibuke yari yadeprimiye muramubyuka inyuma ya bya bishegu bya Bayali na Yezebeli avuze ati uko wabayitse ntakuzi uko nyine Imana zibivuga umuvugishwa nka Eliya arataribuka iyo nkuru murayitse arashikaho aryama ahantu yisabira gupfa kuvuga yazanaga wenyine byiza karacamo yumva asaba Imana ngo minisiteri yiwe Imana yabwira naho kubw'ibyo hariho ibyo utarakora n'est-ce pas kimwe muri ibyo udatari bwakore hari ukurondera cyangwa guhamagara inde Elisha rero nabo tucumvikanije yari kumwe na Eliya kuko Eliya yamuhawe n'Imana n'ibyo cyagize kuko aho niho tugomba kureba iyi deba ese turanoma ese turakonfirma d'abord iyo tension iriye nimba tunoma abantu nimba dukonfirma tumenye gute aho dukonfirma nibaza ko sesanze ikibazo nk'abantu babona kwiga Imana niyo yabwiye Eliya ataraheza akazi ko hariho ibintu agomba gukora kimwe muri byo bagana agashikira Elisha n'uzobandanya gukora ibyo bisigaye ni kimwe mu rugendo bagendanye tuvuze rero hano mwati batemu abageni ndabizi sicyo hamafite umugabo ntugende utaha kubera wewe Elisha ari imbere ya responsabilité arazi icyo Eliya yakoze mugabo azi ko ibisigaye ni byinshi bisaba ingufu bisaba ukuntu urenzwe ntugende utahaye imigabane ikibazo ntari Eliya nawe yamuhaye imigabane niwe yamuhaye cyangwa yayihawe niwe yahamagaye aha rero abanyeshuri ikibazo mu kubagira bake muri iyo interrogation surprise mugabo icyo numva hagati y'abantu babiri uri ngaha n'uwawe hariho Imana kenshi ihabwa ibafe y'umudage y'umubyeyi n'umwana yaje ni hagati Imana ntihamagara iyahamagara umubyeyi ntihamagara n'umwana dommage ingene twabayeho aribyo Apotre Kebe yavutse nuko dufise generation canke kandi generalize y'abana bafatanye abavyeyi atari ko batari babafise kiregarwa ku byo Apotre Kebe yavuze abavyeyi nukamuzaga murabizi abantu benshi bavyaye abana benshi ko bamarera kandi ikiguzi cy'umuvyeyi jewe rero ntabwo nja muri byinshi nuko tubyumva Imana kandi w'Imana ihamagara tumurera tutamurera izubwirene nubwo yashaka la preuve c'est ko abayisuki indobe ko babuze ababyeyi bo n'umusoro kawubika uko batekerezwa kora ninde yahombye uri kureba
n'est-ce pas? Rero je nibaza ngo ibintu bibiri kumenyereza ko gusinda batwaye biri uko je nibuye nundi twebwe notre génération twaciye muri ivyo gusiga umurage tuzosiga n'ubu ese baba tuba babavyeyi babyaranye barera canke turaza kurisisa aho abavyeyi bacu Nous avons ces salons. Ici, il y a une génération aho bica hose Imana yihamagara mu gihe no mu gihe kandi uw'Imana ihamagara natwe donc iyo tansi n'imyitujije ikiguzi itegeko gitanga sinzi ko ndogezaga Elisha umutamana ntiyawuhawe na Yehu yawuhawe niwe yamuhamagara aciye kuri Yehu ntiyati umutamana umanuka na warawaki hanyuma izo mpemu ni imwe afete wavuga dure boshe twe nikuca twifata literarwa icyo karavuga arazi igikorwa cyabereye cyasabye nyinshi n'uburyo bwinshi ubwo yayakoresha akavuga Imana itamubwiye kandi muze mubirane muharure ibitangaza uyose muri teoloji mugiye mugaharura ibitangaza Eliya yakoze n'ibyo Elisha yakoze n'indi yakoze Elisha none yakoresheje na Eliya Imana niyihamagara itakabavu umusore arongera ahandi kandi ngoma cyane Imana kugeza hano ubutware bw'Imana bwose Imana igeze kwe reka nshimire cyane Pastor Eric kabikoma amazi cyane Pastor Apotre Kevin kabikoma amazi cyane nshimire Bishop Felicien Apollinaire Apotre Apollinaire akaguruke hama ndabisaba twatoye umwe muri twebwe hava turongora amasengesho uno mwanya reka sabe Pastor Dieudonné aze aha dufate umwanya wo gusengera ko mwumvise ibibazo byinshi kandi twavuga tutabishyize mu mirimo y'Imana Pastor Dieudonné arongoye urusengero rwitwa Trinity Tabernacle reka turongore mu masengesho umwanya utari muke dushobore gushira ibibazo byose dusaba keyboard sinzi ko yoza keyboard wenyine yoza dufate umwanya w'amasengesho ko ibibazo byose ari byinshi kandi nawe twongera gute dushobora kurera twivuze ngo tubiheze mwakoze cyane mwatanze umuco mwatanze ibyiyumviro mwatanze umutima w'Imana kandi ngahe n'abandi bakozi b'Imana benshi bafise ibyo bari guterera nibaza ko ari ishuri handi ibereye ko tuzobandanya tusasangura iki kibazo mwakoze cyane abandi bakozi b'Imana bari ngaha abafite ibibazo kumbure mu byandika hanyuma ngaza kushikiriza wa protocol umubona wese ati ikibazo gushaka kwakimisha ejo habonetse umwanya turashobora kugira tugaha umuntu umwe akishyura ibibazo cyangwa bitatu bibiri cyangwa bitatu agashobora kuzishyura ntihagire umuntu avamo ntamwishyura ikibazo cyiza Imana ibaheze mushoboze gusenga amen kugira dusenge by'ukuri umwanya umwana kose nawe mu minota 10 ariko umenye ko amasengesho si amajambo ariko amasengesho ni imyifato y'umutima amajambo asunikwa n'umutima ushaka kuvuga ijambo rimwe ariko rigakora ibikomeye rero isengesho rya mbere twoherako dushimira Imana kuko uravye muri Yesaya 3 Imana avuga ibyago bishobora guteza abantu batayubashe no kubatwara abarongozi uravye Yesaya 3 ku murongo wa mbere kumanuka ngo nzobatwara bakurishwa ndabatwara abantu bose b'abarideri bisigane igihugu kitagira abarongozi so church umunsi nuko ayishaka abakozi Imana uko biri kose hariho abarongozi tubishimire Imana kuvuga by'ibyo birabishe bihambaye abarongozi barahari kandi bafise intahe z'inhamagaro yabo aho bahuriye n'Imana
kuko Imana yabinjije mu gikorwa cyayo nk'ishengo rya Kristo tuba abantu bashima. Nitwagira umutima imbere y'Imana izona abashoboza, izona abahindura, izona biyereka ukundi gusha, izona abakuza, izokora karagiteri yabo. Mugabo tudafise umutima ushima Imana, tutanije abarongozi bane Imana tudashimye twungura ibyo dufise uno munsi. Rero umutima wanje mu mwiga icyo twoherako cyane tuvuga ati Imana warakoze kubona dutanije abarongozi bahari uno munsi. Data mu izina rya Yesu Kristo, amajambo yacu nakwiye mwami yo gushobora kuvuga ubukuru bwawe, kuvuga ubwizigwa bwawe mwami, kuvuga kugira neza kwawe, kuvuga uramano hambaye, urukundo rwawe rutagira y'uruherwa n'uruhera Mana, kuvuga kugira neza kwawe uramano hambaye, ariko kwaguteye uramano hambaye, kudutwaniriza uramano uhambaye abarongozi Mwana, abarongozi mu nzego zitandukanye, abapotre, abavugishwa, abavugabutumwa Mana, nukuri warakoze uramano hambaye mu izina rya Yesu Kristo, abigisha b'ijambo, abarongozi bisata bitandukanye mu nzu yawe uramano hambaye Mana, ushimwe kazi Mana nziza kacu. Warakoze mwami ko uno munsi mw'ishengero ryawe mu gihugu cyacu muri Kamwami hariho abarongozi, hariho abatunzi inkoni, abo wahamagaye mu mazina, abo wiyeretse ukabatoranya mwami kubw'ishengero mwami, bibe mu rutonde, bibe mu bwiza, bibe mu ijambo Mana twavuga kuntumwa dufise uno munsi, twavuga butumwa bungere mw'izina rya Yesu Kristo, twabwishwa nawe Mana, ubishimwe. Warakoze uramano hambaye mw'izina rya Yesu, watugiriye neza n'ishengero, watugiriye neza n'abarundi uramano hambaye, watubwiye ijwi ry'ubuhanuzi bitazima ry'uca muri Kamwami. Nuhimbazwe, nutazirwe mw'izina rya Yesu, umugambi w'isi y'umwijima ni wa mugambi wa Yezebuli, ni ukwica, ni ukuzimya ijwi ry'ubuhanuzi, ariko ushimwe uhimbazwe Mana kutabyemeye. Haleluya, niwabyemeye Mana, niwabyemeye uramano hambaye mw'izina rya Yesu. No munsi warakoze, wahamagaye, watoranije, wiyeretse, wasize amavuta Mana, ubishimigwe mw'izina rya Yesu. Wende wihenze kubahamagara, wende wihenze kubahamagara, ntiwihenze kubasiga. Oya Mana yo mw'ijuru, warabikoze kubw'urukundo ukunda ishengero. Wakoze mu ishengero ryanje, nzoryubaka amarembo y'ikuzimu ntazagire kubasha, ntazagire kubushobozi mw'izina rya Yesu. Mana, tonje abakozi bawe kugira ngo bekipe abera Mana bakora igikorwa waduhamagaye gukora. None uramano hambaye, uno munsi Kamwami, yo Mana twahuje umutima n'inama, turatanze ikimazi cyo gukenguruka Mana. Warakoze nyamuhora ku ngoma, warakoze se umwami wacu Yesu Kristo, warakoze data wa twese, warakoze nyir'ishengero, warakoze mukozi mwiza, warakoze mwami, warakoze uramano hambaye Mana. Wakira amashimwe no guhimbaza kwa abana bawe Mana. Urakoze muhamwe cyubahiro, urakoze Mana ushimwe, yo Mana utazirwe. Haleluya. Isengesho rya kabiri ngo dusenga uno mwanya, isengesho ryo kwihana by'ukuri. Ni ukuri ubwawe twihana imbere y'Imana. Rero yarakoze icyaha kandi yaramurongoza, asambanya Batisheba, aca yica uriya mugabo wiwe, ariko Imana iravyexposa byose iciye mu bishwa n'Imana. Ntabwo ndakunda n'inyifato ya Dawidi, amaze kubona ko Imana yamugaragaje yaciye agwa hasi, avuga ati Imana mbabarira. Zaburi ya 50 ni zaburi yo kwihana, yari Dawidi ariko arihana. Ndamukunda ngena kuvuga ati Imana kumutwara ubwami, twara ubwami, twara amapozisiyo, twara ibintu byose narose muri zone experience bwa ntunkure ko mpemu wawe. Sinzi ukuntu nobaho ntafise mpemu yiwe, sinzi uko nosubira kupangana kubaho ubuzima ntafise mpemu yiwe. Kubaho ntagira inzu novyihanganye, n'abapanzi barabaye, kubaho ntagira pozisiyo novyihanganye, ariko kubaho ntagira mpemu sinzi icyo wakimbayeho. Nakoze icyaha namenje, ariko ibuka imbabazi kiriko wowe Mana, twara byose kuri muri Mana. Mana wije muri komete kwisi ko wihanye
uragira ikigongwe ati mugabo ujya mwana azocapfa kubera iki kubera watanze urwitwazo kuko acokoreza yanje so barongozi let's cry to the Lord tuborogere Imana kuko by'ukuri akenshi turatanga urwitwazo kuko izina ry'Imana ricokora kubera ibyifuzo byacu kubera ibyo tuguhamiye kubera bisaboneke kubera shikiri hakiri kare kubera barajyanye ibiri kubera abapote financike kisanga wibagiye n'Imana uhagarariye muri generation turimo uno munsi ugatanga urwitwazo ukabona cokora izina ry'Uhoraho. So rero nk'abakozi Imana turi ngaha tuhawe umugisha kuba duserukira abandi bakozi b'Imana mu gihugu cyacu Burundi. Aya n'amarira yanje buri munsi bicaye ko ndasenga ndamurogera Imana tubwira imbabazi by'ukuri. Nabwiye Imana ati Imana wangana gukoza isoni uzocunyeza untahane mw'ijuru nta gukoza isoni. Hagomba kuba ari umurongo twaciye mu mitima yacu nk'abakozi Imana kudakoza isoni izina ry'Uhoraho. Tukemera guhomba ahubwo dukoze isoni Imana yacu. Hako duha urwitwazo abanyamahanga ubucokora ubuntu Imana yadusizeho iriba kwitwaho n'Imana muri Kristo. So ndagomba ngo umutima cyo tunasaba ko dufite abakozi Imana ngahe imbere twihane nk'abakozi Imana tuti Imana have mercy upon us. Twabikoze kutamenya twabikoze kumbure kudakura twabikoze mu gukunda amarongo n'ibindi byose mu gukunda ibyubahiro siboga kubikwa byinshi wakoze byo munsi muzima ariko byose bireke abo tufata Imana tukiribaza aho twakoze bitabereye Imana twabaye aho twafashe ingingo tugomba kwikwegera ko tuyumviriye ku neza yawe Imana tukiribaza data mu izina rya Yesu. Wowe Imana usesa imitima ukaganisha abantu ku munzani umenyera kure by'umuntu yumvira akagabira mu mutima we Imana usoromoye inzira zacu zose mwabo waje kandi Imana yacu urazi hasi yacu inshira yacu Imana umenyera kure ibyo twiyumvira n'amampaye ibyiyumviro byacu mu mitwe yacu wamaze kubimenya urazi ibikorwa byose twanduza nk'abakozi ba Imana wacu none Imana usahura abantu hambaye turaje imbere ya Imana nitwishimirije amapozisiyo oya manama nitwishimirije abantu hambaye ubwerana bwacu ubugorozi bwacu success amarayisite no ariko Mwana twishimirije imbabazi twishimirije ikigongwe cyawe cyaba kiba gishasha kuba kwiteze na kuba kwizigiye Mana iri imbabazi abantu hambaye turatera confusion generation itwitegereza Mana turatera confusion generation waduhagurukirijemo ku bintumwa zawe n'ijwi ryawe Mana bigatuma Mana generation dukurikira itabona urufatiro nyarwo rw'abakozi ushima rw'abakozi unezererwa Mana tugapati mu mugambi wawe tubararika imitima y'abigishwa Mana gira imbabazi Mana twarayikoze mu kutamenya twarayikoze mu kwikunda no kugomba kuzigama amapozi yacu n'inyungu zacu dutugisha izina ryawe Mwami gira imbabazi Mana gira ikigongwe Mana mu izina rya Yesu Kristo tugirire imbabazi Mwami tugirire ikigongwe n'amaruhambaye mu izina rya Yesu amaraso ya Kristo Yesu Mwana w'Imana amavuga ibyiza gusuma ya Abeli gusuma ya Zekariya Mana amaraso ya Kristo Yesu Mwana w'Imana reka twuhagire nk'abakozi adukureka agasembwa adukureka amarabaga adukureka ibishobejere adukureka ubuhumane adukureka umugayo wose mu izina rya Yesu Mwana w'Imana zima Mana aho twatanze urwitwazo rwo gucokora izina ryawe Mwami bigatuma abanyamahanga batwubahuka Mana yo mu ijuru we bavuga ngo turi umunyu w'isi ariko umunyu ufite uburyohe ukiryoshwa n'iki utanga hanze ugakandagirwa n'abahita bose Mana niko bimeze uno munsi turatukwa tugasuzugurwa tukifatwa mu gahanga Mana ibyavuye ahandi byavuye kuri kamere yacu byavuye kuri kibuye bwacu byavuye ku biduhimbara ku byo turarike muri twebwe noneho Mana uhambaye turagushimiye ko ukitwihanganiye Mana turagushimiye ko ukitwihanganiye uracyatwihanganira imbabazi uracyatwihanganira imbabazi yo Mana gira
imbabazi mu izina rya Yesu. Mana tubabarire mu izina rya Yesu. Tubabarire nk'intumwa, tubabarire nk'abavugishwa, tubabarire nk'abungere, tubabarire nk'abavugabutumwa, tubabarire nk'abigisha b'ijambo. Mana tubabarire n'abarongozi mu izina rya Yesu. Rero musire mwami, utubabarire wongere duhindure, utubabarire wongere duhindure mu izina rya Yesu Kristo. Utubabarire ma, uduhindure ma, utubabarire ma, uduhindure ma mu izina rya Yesu Mwana w'Imana. Semusho ikindi ryanyuma twosengeramo iyo muri Nehemiya 4:19-20. Nehemiya yavuze ngo tuko turakora igikorwa ariko turatatanye cyane, harimo gapu turatatanye cyane. Ati ndabasabye bagira bavuze inzamba, nimwumva ijwi ry'iyo nzamba ndabaze mwese mushava ahandi mwegere, mwese yegere mugenzi we kugira ngo twubake uruhome neza bwatamina ameba. Turiko twubaka ikwacu Imana, bamwe mu bibanza bitandukanye ariko mu ntego turatandukanye cyane, biva ku bitandukanye byinshi. Ariko ndagomba mwumve nk'abantu tuzi icyo Imana yavuze. Iri jambo ryankoze ku mutima. Nehemiya avuga ati tuvuge urwa gikomeye, ariko ndabiraba turatatanye cyane. Ariko ngira izi nzamba, nimwumva iyo nzamba mu isi y'impengu, kubona umusatsi w'impengu, we can see now. Bino bintu ni acte prophétique, kino kintu by'ukuri ni acte prophétique, kuko by'ukuri nicyo kintu gisigaye cyonyine kugira ngo another way of revival se mu cyacu Burundi. Turamaze kubona byinshi by'Imana yavuze, ariko rero ni mupunda w'umuntu usigaye kuzoza bino bice bidakuye hagati yacu. Kandi twese nk'abarongozi dusabwe guca bugufi no koroha kugira ngo twegere mu mitima yacu. Hari kino kintu gitangaje cyane cyahoze ku mutima. Mwamuzi ko igihugu cya Isirayeli cyari gikozwe n'imiryango 12. Muga gitangaje cyahoze ku mutima, buri muryango wose wari ufite contribution yawo muri realization y'umugambi w'Imana ku gihugu cya Isirayeli. Urabye umuryango wa Lewi niwo wavamo abahengezi n'abarewi. Urabye umuryango ndazi w'Abayisakari wavamo abantu badiscerna ibihe. Umuryango wose ufite ikintu kontribuwa. So muri majambo twese nga ushobora kumusuzugura muga ubuntu mvise we nakuvise, ubuntu wafise nakuvise, habaye guhishurirwa wamenya yuko muri umuryango w'Imana n'uriya yicara ari inyuma atishaterera kugira ngo umugambi w'Imana ushike. So umuryango wa Isirayeli, iyo miryango yose, hari imiryango yavamo abasirikare, hari imiryango yavamo abahanga. Murazi umuryango wa Yuda niwo uvamo abahamya gusa. So buri muryango wose ufite contribution yawo kugira ngo Isirayeli by'ukuri ihanga ry'Imana. So turi ingingo nyinshi ariko umubiri ni umwe. Tugomba kumenya ingingo ntoya ngo ntizihabwe icyubahiro ngo nze dushize kwihabwa cyane ko zifukwa zigenda kugaragara. Please ndasenga Imana igukura amaso ku bantu b'Imana. Hari ikintu gisigaye by'ukuri, iyi kintu cyo kuzamo n'abakozi b'Imana mu Burundi niyo nzamba ya nyuma, aho tuzobona explosion zidasanzwe. Ariko habanje kuba icyo twita kwegerana, kwemerana, kwakirana, kubahana. Iyi mpemu ya competition, iyi mpemu ya nijewe kubera se muri musi natangaye aya majambo ya Mose agiye gusa yabwiye Yoshua ati Yoshua wegere ngo nyamareke hama jewe na Huri na Aroni turi ku musozi gusenga. Bamwe mu rongozi ramye ati sijeje nyine gusa n'abandi ashoboye. So acyagenda Aroni ku rugamba, Yoshua ku rugamba, hama Mose atangwa amarika amaboko wenyine. Urumva imyaka gushika kumwe ngo yinjira bishoboye, amarika amaboko wenyine uyu nashaka gute araruha. Hacha abandi bagabo bati okay tugufata amaboko uradukeneye, bacha mufata amaboko cyaragumiza hejuru, amaboko akuye hejuru bacha bamitsinzi. Imana yaje umva niba muri wenyine uzoruha utaraboneka. Hari ngo muri hena ngo jeshe do yanje koza mu byuwo barakubesha nibikune Imana ikora mwenu, Imana ikora mwenu. Yesashi kuje na leve na nina documentaire ya fiche ya fiche muze kuraba barakwereka bari mu bihe bibi mu Burundi turashobora aho Tanganyika ihinduka ubuyi uruzi ugapfa akaja 50 atamafi akirukiye akora amazi y'isoko ubuyi ugasanga imirima yose ntakigeye.
ariko mu nyuma bamaze kubona yuko byanze politiki yananiwe ibiganiro byaniranye bagati turakeneye Imana bakoreka amashami ya metodiste libre amashami ya pentecote assemble sokone bose baza hamwe barihana babonye Imana barengera amadini yabo n'impome zabo bamenya ko inyishu bakeneye iri muri politiki iri mu biganza by'Imana. Bamaze kubona icyo kintu hanyuma my God apotre yakivuze kibi ati ubumwe si bigeze amasinaraje no ubumwe si amasinaraje ubumwe ni kuko Imana ikorera imitima yawe. Nawe dukoresha izina ngo tubyite bitagira n'izina byo gukora mu gihe imitima yacu imaze kunywanishwa n'Imana. Iyo documentary iratangaje bamaze gusenga abandi Imana yarayishura yuko missionnaire yaje ngaho akicwa bavuye mu Bwongereza muri Etazini bashaka ko imiryango y'abamissionnaire bishwe barabihanako barabapfukamira na perezida wabo batatubabarira twamenye amaraso y'umumissionnaire mwaturukiye amaze kugira imbabazi atanga gusenga haba umuvyuro bw'Imana haba reveil n'uyu munsi amateka aracyari umwifisha munsi. So turakeneranye nk'abarongozi kugira ngo tubone umuvyuro mu gihe cyacu. So dusengera Imana ubona ko igisha gatatu Imana iduhe kwegera mu mitima yacu iduhe kwemerana no kwakirana. Mwumvise amasengesho yateguwe na kampo yo gusengera igihugu abakuru ubutumwa bose point bavuga ko gada cy'umurongo abakozi Imana muze hamwe yuko cyagiye twari ko amasengesho masero yari nka mu Burundi yarasiguje umwe bw'abakozi Imana n'abaje ahanye ubumwe bw'abakozi Imana ko buzotuma haba inzamba idekanje n'ibisigaye byose sino hariho umuvyuro reveil hari n'ukuri ikaba mu Burundi abantu bose nk'amwe barabyemeza iyo haje bashitse nka mu Burundi acuruza ko shimeye batahari kile cyo kiratangaje he can sense ikile kirahari ki open hariho umuvyuro hariho urugezo tugeze kumugabo hariho uwundi mukunda ugatamina ibindi mukunda wogendagenda ku Imana uzosamburwa nuko kwegerana tuba turubaka ibikorwa yego mugabo turatatanye turi kure na kure avuga ati nimwumve inzamba uca kumwegera musabire mugenzi we rero mumpe uko bazi gusezerera bagazemo ino saa tunganye nuvuga ngo Imana ikatuvunira akagoti mwabonye ikirisho shaka rero nimwumve inzamba uca mukwegerana Gapina weje nese programme ikomeye musi mugoroba musi ikomeye abanyandika ati abanyaruza nziza tega byari here nziza kubera iki mbonye gatamina hari ikintu ndabona mu mutima cy'ukunezererwa ibintu nziza abakareza gusa abakareza ngende ko ari ikintu ndabona kandi mu nyabudu izambiri kirakuzo na nyamwe ati ngende cyageze rero nimwegerane Banyuma Nemia muzika nimubona twabo nimubona nayo twabo nimubona ko dusange tudafise injebejebe cyangwa amarabaga ariko zo gusange umwami wa Yesu tutameze nk'abayosuwa wamuhereza satanera ikararega udukure kwigirira icyacu cyose Mana turagomba kuba babandi n'umwami wa Yesu twiyambuye impuzu zo guhoma ariko igihe cyose udushobozi kurumira inyonga kugira ngo mwami Yesu twaseka mu bwiza bwawe turaheza tukibona uko tumeze dushoboze kuba hafi yawe Mana hezagira ishengero ryawe hezagira abera bawe hezagira ubwoko bwawe muri iki gihe Mana hezagira abakozi bawe bateguye uyu mwanya wo kubana tuvuye mu mashengero atandukanye aho umuntu wese agira icyo avuga kuri mugenzi we muri iki gihe Mana twaje kuvoma twaje kwiga twaje gutahuzwa uko twaje muri kino kibanza Mana neza ntidusige ko yadusanze tuzoze muri kino kibanza ejo twungukiye urakoze Mana hezagira ishengero Eshadari n'abarongozi baryo bamuvugisha hezagira bateguye ikorane mwami Yesu turasenze ngo ubahezagire ubagire neza ubuntu bwawe bubane natwe tugiye gutandukana
imbabazi zawe n'ubuntu bwawe ushishikaye kubana natwe Mana, mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo. Ejo kuva isaha 11 mushoboye kuzinduka byaba byiza kugira ngo dutangure kandi duheze ku isaha. Imana ibahezagire.